Mbega iyo umugore asamye inda ku mugabo wa mbere canke ku mugabo babana, hama uwo mugabo akaja ruguru ku kazi canke akaja hanze mu kindi gihugu, uwo mugore agaca ashishikara gukora imibonano mpuzabitsina n'uwundi mugabo, mbega umwana azovuka asa n'uwo mugabo wa mbere canke azovuka asa n'uwo mugabo agira kabiri? Mbega umwana azovuka yitirirwa uwo mugabo wa mbere canke azitirirwa umugabo agira kabiri? Nivyo bintu tugiye kubafasha kwishura uyu munsi. Mube maso canke mukurikira neza kino cigwa kugira ngo dushobore gutahuzanya. Inyishu rero ngaho nuko uwo mwana azovuka azosa n'uwo mugabo wa mbere, kandi uwo mwana azokwitirirwa umugabo wa mbere. Mbega ushobora kwibaza kubera iki atosa n'uwo mugabo wa kabiri ko bose bakoze imibonano mpuzabitsina? Ushobora kwibaza mbega kubera ko uwo mwana atokwitirirwa uwo mugabo agira kabiri ko nawe nyene bashoboye kubonana? Nivyo bintu tugiye kubafasha gutahura muri ino video. Abantu benshi bakunda kubacanga canke abantu benshi bakunda kugira ico kibazo ntibabitahure, bakavuga ko bose bakoze imibonano mpuzabitsina uwo mwana kubera ko atari uwo mugabo agira kabiri. Tugiye kubasigurira impamvu. Turaza kwereka n'ikindi kigira kabiri, ico twise sperfecondité hétéropaternelle, aho tuza gusanga havutse amahasa canke jumeau, amahasa ariko ugasanga abo bana bafise abavyeyi ba papa babo ntibasa. Ugasanga umugore yabonanye n'abagabo babiri aciye avyara amahasa, kandi ayo mahasa aba papa babo canke aba basi babo ntibasa. Nico bita sperfecondation hétéropaternelle. Turaza kubereka n'ikindi bitwise sperfetation, coco kiboneka gakeya ariko naco nyene gisa nk'ico nyene. Kaze cane ube maso muri bino vyigwa vy'uyu munsi, kuko bikunda gucanga abantu benshi canke bikunda gutuma abantu benshi baburana. Duhereye ku cambere, navuze mbega iyo umugore asamye inda umugabo we akaja ku kazi canke akaja mu mahanga, umwana azovuka azokwitirirwa nde ko uwo mugore yashishikiye abonana n'undi mugabo agira kabiri? Mbega azokwitirirwa uwo mugabo wa mbere canke uwo mwana azitirirwa uwo mugabo agira kabiri? Nivyo tugiye kubafasha kubasigurira. Inyishu nari nayibahaye nk'uko mwayumvise, uwo mwana azitirirwa umugabo wa mbere kandi uwo mwana azitirirwa uwo mugabo agira kabiri, nimba koko babonanye umugore yaramaze gusama inda. Turaza kubereka ubundi buryo aho uwo mwana ashobora kwitirirwa uwo mugabo agira kabiri, ariko nimba uwo mugore yari yamaze gusama inda ntibikunda. Ngira ndabereka igituma bidakunda, kuko bidakunda ko yoba uwo mugabo agira kabiri. Ariko nimba atari bwasama inda turaza kubibasigurira navyo nyene. Ariko nimba uwo mugore avuga ati je nari namaze gusama inda, canke uwo mugabo akavuga ati nasize umugore wanje yamaze gusama inda, twanagize test yuko yasamye inda, rero mu gihe muriko muraburana urashobora gutsinda urubanza. Rero nimba uwo mugabo avuga ati je nasize umugore wanje afise inda, nta kuntu uwo mugabo yoza avuga ko uwo mugore ari we wiwe. Ni vy'ukuri uwo mugabo wa mbere ariko avugisha ukuri. Uti kubera iki? Ni ukuvuga ko mu gihe umugore amaze gusama inda bisigura iki? Bisigura ko urubuto rw'umugore ruba rwuguruye nk'uko mubona, rwiteguriye kwakira urubuto rw'umugabo. Ni ukuvuga iki? Iyo umugabo n'umugore bakoze imibonano mpuzabitsina haza imbuto zirenga amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko urubuto rumwe gusa nirwo ruza kwinjira mu rubuto rw'umugore. Rero iyo urwo rubuto rumaze kwinjira mu rubuto rw'umugore, ni ukuvuga urubuto rw'umugore ruca rwiyugara nako. Bisigura rwiyugaye nta rundi rubuto rw'umugabo rushobora kuza ngo rwinjire hano. Zaba imbuto z'uwo mugabo agira kabiri nizaza ntizizoroha ingene zinjira muri uru rubuto rw'umugore, kuko rwamaze kwiyugara. Bisigura rero wa mugabo wa mbere barabonanye, urubuto rw'umugore ruciyuguruye, rumaze kwinjira urubuto rw'umugabo wa mbere rumaze kwinjira, urubuto rw'umugore rwaciye rwiyugara. Ni ukuvuga uwo mugore aciye abona ibimenyetso by'uko yasamye inda. Bisigura iki? Ko urubuto rwamaze kwiyugara, rero iyindi mibonano mpuzabitsina yose azokora bisigura ko izoza isanga urubuto rwaramaze kwiyugara, ntizishobora kwinjira. Mu gifaransa bavyita blocage de la polyspermie.
ni ukuvuga nta rundi rubuto rushobora kwinjira, kuko kugira umwana abeho bisaba ko hinjira urubuto rumwe. Rumaze kwinjira rwa rubuto rw'umugore rwawe rumeze nk'uko dufate ko ruba rwuguruye, ruca rwiyugara ku buryo atarundi rubuto rushobora kwinjira. Bisigura ikintu, nico gituma nababwiye ko urya mwana azovuka azosa n'uwo mugabo wa mbere, kandi uwo mwana azovuka azoba ari uwo mugabo wa mbere. Kubera iki azosa n'uwo mugabo wa mbere? Ni ukuvuga muri izo mbuto z'umugabo wa mbere aho harimwo ADN canke amakuru canke uko uwo mwana azosa. Rero iyo ADN y'umugabo niyiza n'amakuru ati umwana wanje azoba suku, kandi ayo makuru abasa n'ay'uwo mugabo nyene. Ayo makuru nayo bisigura iki? Ni aya maso yacu, harya usanga amaso yawe asa na papa wawe, amazuru asa n'aya papa wawe, iminwa isa n'iya papa wawe. Niyo makuru imbuto z'umugabo ziza zizanye. Rero nk'uko urwo rubuto rwavuye kwa papa kuri uwo mugabo wa mbere ruza kuzana amakuru asa n'ay'uwo mugabo wa mbere, ni ukuvuga azoba ari amatwi y'uwo mugabo wa mbere, iminwa, amazuru, amaso by'uwo mugabo wa mbere, kuko hinjiye urubuto rw'uwo mugabo wa mbere. Bisigura ko rero uwo mwana azoba asa n'uwo mugabo wa mbere. Ikindi naco, uwo mwana azoba ari uwo mugabo agira kabiri. Kubera iki? Urubuto rw'uwo mugabo wa mbere rumaze kwinjira, urubuto rw'umugore rwaciye rwiyugara. Bisigura nimba hamaze kuboneka inda cyangwa umugore akumva ko yamaze gusama inda, urubuto bisigura ko ruca rwiyugara, nta rundi rubuto rushobora kwinjira. Imibonano mpuzabitsina yose yokora, imbuto ntizishobora kwinjira muri rwa rubuto kuko rwamaze kwiyugara. Nico gituma rero nababwiye ko uwo mwana azoba ari uwo mugabo wa mbere, kandi azoba asa n'uwo mugabo wa mbere. Ico turagihejeje. Tuvuge mbega ni ryari ushobora gusanga uwo mwana ari uwo mugabo wa kabiri? Mu gihe umugore yakoze imibonano mpuzabitsina n'uwo mugabo wa mbere basanzwe babanye, ariko ugasanga urubuto rwe ntirurasohoka, kuko urubuto rw'umugore ruruzira ku gihe, ntiruza buri kanya. Rero imbuto z'umugabo nazo zirarindira iminsi 3 kugeza ku minsi 5 zirindiriye rwa rubuto. Dufate rero uwo mugore arakoze imibonano mpuzabitsina na wa mugabo we wa mbere, uwo mugabo aciye agenda, bukeye aciye azana wa mugabo agira kabiri, barakoze imibonano mpuzabitsina. Urumva za mbuto z'umugabo wa mbere ziracari ngaho zirarindiriye urubuto, kuko kugira urubuto rwiyugare, kugira bijye bintu mpije kubabwira bibe, nuko urubuto rw'umugore ruza rugahura n'urw'umugabo hama rukabona kwiyugara. Rero imbuto z'umugabo ziguma zirindiriye urubuto ko ruza. Rero mu gihe umugore akoze imibonano mpuzabitsina na wa mugabo we wa mbere, dufate abikoze uyu munsi kwa mbere, urubuto rw'umugore ntiruraza, no kuvuga imbuto z'umugabo wa mbere ziguma zirindiriye rwa rubuto rw'umugore. Rero mu gihe uwo mugore aciye akora iyindi mibonano mpuzabitsina ni wa wundi mugabo agira kabiri, ku munsi ugira kabiri, bisigura za mbuto zose z'umugabo wa mbere n'iz'umugabo wa kabiri zose ziracarindiriye urubuto rw'umugore ko ruza. Bitandukanye na ya kaya mbere. Irya kaya mbere yoyo umugabo wa mbere barabonanye, urubuto rw'umugore ruca ruraza, bica birinjira namwe ruca ruriyugara. Ariko iyi kaya igira kabiri barabonanye n'umugabo wa mbere, urubuto rw'umugore ntiruraza kugira ngo bihure rwiyugara, ni ukuvuga za mbuto z'umugabo ziracarindiriye. Uwo mugore aciye akora imibonano mpuzabitsina igira kabiri, za mbuto za mbere zitarahura n'urubuto rw'umugore. Bisigura imbuto z'umugabo wa mbere n'iz'uwa kabiri byose byahuriye hamwe, ziracarindiriye urubuto rw'umugore. Muri ico gihe rero urubuto rw'umugore nimba ruzoza ku munsi ugira gatatu, izi mbuto zose zizokwiruka kurusanganira. Imbuto z'umugabo wa mbere n'iz'umugabo wa kabiri ziruka gusanganira rwa rubuto. Ni ukuvuga iki rero? Hari igihe uca usanga imbuto z'umugabo wa kabiri arizo zishikiriye rwa rubuto n'ingoga, kuko birasiganwa bikiruka. Mu gihe usanze urubuto rw'umugabo wa kabiri ariko rushikiriye urubuto rw'umugore, bisigura ko ruzoca rwinjira bice vyiyugara, imbuto z'umugabo wa mbere zizoza zisanga hugaye canke urubuto rwamaze kwiyugara. Bisigura ko uwo mwana azoca yitwa uw'umugabo wa kabiri. Ibyo rero ushobora kuvuga ngo twobiraba gute, twobisuzuma gute? Mu gihe mugiye kuburana uri umugabo uvuga ati ntibantwara umwana, ikintu gihari cizewe mwokora ni test ya ADN. Nubwo mukoresha test ya ADN mugasuzuma neza ADN z'umwana ko zisa na ADN z'umugabo wa mbere canke zisa n'iz'umugabo wa kabiri, kuko imbuto z'umugabo n'urubuto rw'umugore byose bifise ADN y'umugabo na ADN y'umugore. Ni ukuvuga ivyo ADN ntiyigera yibesha na rimwe. Rero nuko nico muca mukora mu gusuzuma, muca mukoresha iyi test ya ADN.
ico tukiveko tuje mbega n'iryari umugore ashobora kuvyara abana babiri ku bagabo babiri batandukanye. Umugore arashobora kuvyara amahasa, ariko ayo mahasa ugasanga umwana umwe wese afise papa wiwe. Nico rero bitwa superfecondation hétéropaternelle. Ni ukuvuga iki? Umugore buri kwezi arasohora urubuto. Rero hari igihe usanga umugore yasohoye imbuto zibiri. Uwo mugore nyine muri uko kwezi nyine ugasanga yabonanye n'abagabo babiri batandukanye. Muri ico gihe rero mu gihe yasohoye imbuto zibiri, uza gusanga uru rubuto rwahuye n'urubuto rw'umugabo wa mbere, uru nago ruhure n'urubuto rw'umugabo agira kabiri. Uca usanga rero uwo mwana afise imbuto z'umugabo wa mbere, ubu nawe afise imbuto z'umugabo wa kabiri. Umva na mahasa ariko afise abagabo babiri badasa, canke afise abavyeyi b'abapapa babiri badasa. Nico bitwa superfecondation. Ni ukuvuga mu ncamake umugore nimba ko agira avyara amahasa, hari kuza imbuto zibiri, imbuto zibiri zose zigahura n'urubuto rumwe rw'umupapa umwe. Ariko uwo mugore yabonanye n'abagabo babiri batandukanye. Nukuvuga uru rubuto rufise papa wago, n'uru rubuto rufise papa wago. Iki rero aca yitwa ico bitwa superfecondation hétéropaternelle. Ni ukuvuga aba bana babiri uwo mwana uyu afise papa wiwe, n'uru rubuto rufise uwundi mugabo. Aha rero uza gusanga nico usanga aba bana bavutse na mahasa bose bavutse ku mumama umwe, ariko umwe wese afise umupapa wiwe. Ikindi twacitse superfetation cyo canyuma ca gatatu. Ibire biza gake aho usanga umugore yasamye inda, ariko aciye ni ukuvuga iyo umugore asamye inda ibintu vya ovulation canke vyiki bica bihagarara. Ariko hariyo abagore bamwe canke ibintu biba gake gashoboka, biba gake cane. Iki kintu bita superfetation kiba gake cane, aho usanga umugore yasamye inda haciye agira iyindi ovulation kandi ataravyara. Mu ncamake umugore asubira kugira ovulation mu gihe ahejeje kuvyara. Ni ukuvuga iyo ufise inda ntugira ovulation. Rero ibi citwa superfetation. Ni ukuvuga iyo umugore yasamye inda ariko aciye agira iyindi ovulation kandi ataravyara. Rero mu gihe yashishikiye akora iyindi mibonano n'uwundi mugabo, urumva ngo nuko yasamye inda ngo ntashobora kuvyara uwundi mwana. Ariko usanga warasamye inda gusa uciye wijajara uvuga ati n'ubundi sinzosamye inda, kuko iyo ufise inda naho ukora imibonano mpuzabitsina ntushobora kuvyara umwana kuko nta ovulation iba iri kwiraba. Rero mu gihe uhuye n'iki kintu ugasanga wagize superfetation, usanga habaye iyindi ovulation kandi ufise inda, urumva ko ushishikaye gukora imibonano mpuzabitsina n'abandi bagabo, uca usanga usamye iyindi nda, ugasanga ufise abana babiri bavuye ku bagabo babiri batandukanye. Ni ibire twari dufise tubaganiriza uyu munsi. Ushobora kuba utari kubisobanukirwa, subiramo neza video irabe witonze, canke ubaze ikibazo, duhari ku bwanyu. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Duhari ku bwanyu kugira ngo tubashikirize ibiganiro nk'ibi bigiye bitandukanye, canke bikunda gucangana abantu mu kibano, canke bikunda bitaba bifise inyishu itomoye ku bantu bamwe batariko bariga bino bintu. Rero duhari ku bwanyu. Nimba ari ubwa mbere udusuye, raba neza ko wamaze gukora subscribe ngaho munsi kugira ngo ushigikire bino vyigwa vyacu. Urabe ko wamaze gukanda kuri j'aime, biguhimbaye ugire partage kugira ngo n'abandi babone bino vyigwa. Rero ni ibi vyigwa twamaze ducisha kuri ino chaîne. Nimba ari ubwa mbere ubibonye, hari ama video menshi twakoze yigisha ivyigwa nk'ibi nyene vy'amagara y'irondoka. Cyane cyane dukorera ku magara y'irondoka ry'umuvyeyi. Turakora ku bana bafisiye, ku mugore afise inda, ingene yo kwifata, ingene yo fungura. Turafasha abantu guharura ukwezi kwabo, ibintu vya cycle menstruel. Turafasha abantu abakobwa kubamenyesha igihe cabo c'agasamo, imisi itari y'agasamo. Turerekana ingwara zandukira biciye mu bihimba vy'irondoka. Turasigura ivyigwa bimeze nk'uko. Kaze cane nimba nawe ubwa mbere, ukande ngaha kuri subscribe, ukore like kugira ngo ushigikire bino vyigwa vyacu. Duhari ku bwanyu. Naho gutaha.